Mwaramutse mwese nkuko muhora mubikurikira mu kiganiro warubizi aho dutumira umu artiste wo muri Inabudi akaza kubibwira ku tubazo dutanu maze mukamumenya ukundi kumbure mutahora mumuzi. Ubu naho tukaba twashimye kubashikiriza ikiganiro cyitwa Mbwira mu artiste. Tukaba twashimye kugendera aba artiste bo muri Inabudi kugira ngo umwe wese muri bo atanga icyumviro ku kibazo twabajije cyitwa ngo mbega n'igiki cankwe nibiki wibaza yuko bishobora gutuma umu artiste atera imbere. Uyu munsi rero mu kiganiro Mbwira mu artiste tuzakubashikiriza ivyumviro bitatu, hanyuma ku munsi ukurikira muzokurikira abandi ba artiste batatu, gutyo tuzohora tubashikiriza ivyumviro by'aba artiste batatu. Ikiganiro rero muzohora mugikurikira misi yose kuwa mbere gushika aba artiste bose dufise muri Inabudi baheze, hanyuma rero muri ico gihe tuzobamenyesha muzovyumva dutanguye ikindi kiganiro. Murakoze. Papi, le patron et le gérant du Safi Shop. Merci mon frère. Ndabaramukije. Izina ry'uwanjye ni Gerard Kubwayo. Bon, itazirana mu benshi mu banyita ngo Mutama Gerard. Nagira nishure kuri iki kibazo nire yatubajije cerekeye icofasha umu artiste kugira ashobore gutera imbere. Kubwanje rero ibishobora gufasha umu artiste kugira atere imbere ni byinshi, ubwabo nafashe ibintu bibiri bihambaye. Ubwa mbere nuko ari umu artiste wenyene yoshiramo ingoga nyinshi, ikindi nacyo cya kabiri nza kuvuga nicerekeye igihugu asanzwe arimo, ingene ico gihugu gitunganije kitunganije mu vyerekeye byo guteza imbere abartiste. Konyayo mu batuhurana abana marimwe umbe bandumura umuhamirizo abahungu biwacu n'intwari gusa. Kuco bwa mbere cyariki umu artiste wenyene, umu artiste kugira ashobora gutera imbere yokora evre yo akayikora neza akayitondera kugira ngo ishobore kuba competitive kuri marché y'izindi evre. Akagira nka cyane nk'ibintu bifite originalité, akazirinda byariganye by'abandi bakora kugira ngo nawe coshika muri marché zindi bakabona yuko azanye ikintu gishasha gishobora gutuma haba diversité mu maproduit bafise. Nico cyane umu artiste akuze gukora, agakora yitura ku kintu nyene cyiza kimeze neza kugira ngo ishire kuba competitive kuri marché zindi art. Cerekeye ikindi ko ndavuga cya kabiri cy'igihugu, igihugu kirafite akamaro kanini gakomeye cyane rwose ku byerekeye guteza imbere umu artiste, nko mu byerekeye cyane bwa mbere na mbere ikintu cyerekeye guteza imbere ibintu byo kwigisha amaformation, kuko harya ibintu byerekeye art naho kenshi tuvuga ko ari ingabire Imana yaduhaye, harimo n'ikintu cyerekeye science. Rero iyo umuntu yandika indirimbo cyangwa umuntu avuze ururirimbo, hari ibintu amategeko tuza gukoresha ari muri science. Nicyo gituma rero amashuri burya akomeye byerekeye ikintu cya art, kandi murabizi ku bihugu byinshi hari amashuri yabyo. Kese mu Burundi batubona mbona umengo kera tukira twaravyize hari amashuri yigisha bya kamuziki, ubwo harize nk'imyaka 40 barabikuye. Ico rero ikintu cyerekeye formation, cyerekeye enseignement, ikintu gikomeye cyane gose. Ikindi cya kabiri nuko igihugu coza kirateza imbere aba artiste, kaza kirabafasha mu byerekeye uburyo, kirabafasha kuza baradanaza amahirwe yabo hanze mu makungu, ikagerageza gushora kose ikabaha n'icubahiro. Murazi ko hari iwacu abartiste batamufata uko bavuga kumufata, kuko tubona mu bindi bihugu bafata abartiste bahanze. Icya gatatu aricyo cya nyuma icyerekeye ibintu by'amategeko yo gukingira amahirwe y'abartiste. Twajya murabizi les œuvres d'art kenshi bakunda kubifata nko kumengo n'ibintu bitafite agaciro ugereranije n'ibindi, kandi bakibagira yuko
kugira ngo umuntu ashobora gukora ibyo aba yakoze aba yakoresheje ingoga nyinshi cyane rwose kandi ku mukozi wese aho ari hose ikintu akoze abuze kuronka impembo. Ibyo rero aha igihugu kibwirizwa kurondera amategeko akingira amaevure y'abartiste. Aha niko ndavuga nk'ibyerekeye bya turamoteur, kongera nkavuga nk'ibyerekeye bijya bya propriété intellectuelle n'ibindi. Nibyo rero ariko simvuze ibyerekeye cyane cyane kugira ngo kuri cyacu cya mbere ko hariho abartiste bashobora kuba bakora bigana abandi nabo nyine bashobora gutera imbere. Ubwo navuze yuko guteza imbere mu artiste ari byinshi cyane gusa ibihambaye ari byo bibiri. Nuko rero ari mu artiste bagerageza gashyiramo ingoga nyinshi cyane rwose ibyo bakore ibyo rero kandi kabazina mu cya kabiri babwiye cyerekeye leta ingene ishobora gutunganya ibintu byerekeye guteza imbere art, ku byerekeye gukomeza amaenseignement after formation, icyerekeye guha agaciro abamuziki bakabafasha, hanyuma n'icyerekeye gutora amategeko abakingira. N'ibyo murakoze cyane. Hakubana n'umubeshi wobana n'umurozi. Atomix. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bivanye naho muherereye ndabaramukije. Je nitwa Uwinyota Riziki canke Riziki Uwinyota ushatse kubicurika. Nkaba ndumuririmbyi niko kazi nkora. Ikibazo nabajijwe ni iki gituma artiste ashobora gutera imbere. Ikintu cyotuma artiste atera imbere ku bwanje ni courage hamwe no kwitanga hamwe no gukora. Ibyo birashobora gutuma n'ukuri utera imbere witanze ukagira courage, ntucike intege, ukaguma ubandanya ukora. Voilà, je nibaza yuko courage je yamfashije, nicyo gituma ubwira n'ubundi yuko bigira courage, ntacike intege, ntasubira inyuma, imbere hakaba heza. Nuko rero murakoze, merci beaucoup. Mama Jésus, collectif des associations et ONG féminines, CAFOB en cible, basé à Bujumbura. Papi, le patron et le gérant du Safi Shop, merci mon frère. Murakoze cyane mireye kuri icyo kibazo cyawe. Nitwa Jesus, benshi bakunda kwita Kera. Ni hivyo. Muri uyu mwanya nkwana ari mu gihugu cy'u Burundi, nkaba narasohotse igihugu cy'u Burundi gato. Nkaba n'umuririmbyi w'umurundi aho ngeze hose kandi nkanabyishimira. Nibaza rero icyo tuma muririmbyi atera imbere, icyambere nakazi kiwe. Akazi kawe nk'umuririmbyi niko kotuma utera imbere. Harimo navugamo byinshi, ni ukuvuga iyo umuririmbyi icyambere ni kwiyumvira gishasha, kuba createur. Ni ukuvuga ati ni iki nokora notuma numvirwa n'abantu benshi, ni iki nokora cy'ubuhinga no kwega abantu benshi kuraba ibikorwa byanje ndiko ndakora. Ni ukuvuga ko nshatse kuvuga yuko umuziki wa 90 sico kimwe n'umuziki w'ubu. Ubu urashobora gufata ingoma ukazivuza, ukavuza na gitara, bikazana iyindi sura y'umuziki. Imana twaragize, Imana turonka culture nziza mu Burundi, turonka akaranga keza gatuma ushobora kwisunga ku karanga k'igihugu cyacu mu guteza imbere umuziki wawe, ukumvirwa n'abantu benshi ku isi. Bikagufasha kumvirwa n'abantu benshi ku isi. Ibyo byose bikazana iterambere ry'umuziki wawe. Murakoze cyane. Turashimiye rero na mwese mwadukurikiranye.
nk'uko twabivuze iki kiganiro turatugishikiriza ku munsi wa mbere kuri chaîne yacu ya Inabudi cyangwa muzora mukibona abartiste bonyene aribo bagishize ku ma Facebook yabo cyangwa mu ma WhatsApp yabo. Nimutango rero no kudushigikira kuri chaîne yacu ya Inabudi mu kwiyabona, mu kulike ivyo dushiraho cyangwa mu gupartager kugira ngo n'abandi bose bayimenye. Murakoze.